Woba warigeze kwisanga aho abantu bagufata nk'uko umenga wewe ntaco umaze canke aho umuntu ashaka gukora ibishoboka vyose kugira ngo agaragaze yerekane yuko ataco umaze canke ataco ushoboye, kandi wewe ubwawe ubona yuko uwo muntu ariko aragaragaza ivyo bintu, swate nimba ari ikintu mwariko mushaka post mushaka guhurirako ugasanga wowe uramurusha, ariko uwo muntu ugasanga buri kanya aba ashaka kugaragaza yuko wowe udashoboye, agakora ibishoboka vyose kugira ngo bagushire hasi, ugasanga abantu batanguye kugusuzugura kubera yuko utabishura canke utamwishura, rimwe na rimwe ukumva kugira ngo urakwiye gukora ikintu uzotuma wikura kurya muntu. Sinzi ko umaze kubona naho umuntu aba muri quartier canke aba abaye, usanga ari umuntu usanga umenga mufitaniye akantu k'akabifu, ugasanga uwo muntu rimwe arakora ibintu kugira ngo yerekane ko utarenze. Muzobibona kenshi iyo abadolescents bariko barakora muri quartier uzovuga buriya ngo uje ntasumbye iki n'iki, ugasanga nyine hari ibintu vyo guhangana hagati yabo. Rero no mu bakuze vyama vyabaye muri quartier canke mu miryango mu kibana aho tubaye, ugasanga rimwe umuntu aragufata uko ashatse kugira ngo yerekane ko ataco ushoboye, ugaca usanga uri muri competition nawe, ugasanga rimwe uriko urata umwanya ku bidakenewe kubera yuko nawe wipfuza kumwemeza canke wipfuza ko ushaka kwemeza abantu. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu wokora mu gihe umuntu agusuzuguye canke ashatse kwerekana yuko ataco ushoboye imbere y'abantu, kugira ngo ntuzosange uriko urata umwanya ukompeta nawe mu bintu bitafise akamaro. Rimwe ugasanga n'umuntu ushaka kubaha akazi ariko bigatuma aca aguca inyuma, akagenda kubwira boss canke akagenda kubwira nyene gutanga akazi uriya muntu ngo bimeze uku n'uku n'uku n'uku, nawe ukaca ushaka ngo umwihore, ugasanga nawe uciye ugenda kuvuga ngo nawe bimeze uku n'uku n'uku n'uku, ugaca usanga muri mu ntambara y'amajambo ntaco bimaze, muriko mukora ibintu umenga muriko murema ubwansi hagati yanyu. Ariko uyu munsi rero ngiye kukubwira bimwe mu bintu wokora mu gihe umuntu agusuzuguye akagushira hasi, bizotuma abona yuko ico yakoze ataco vyamumariye. Ikaze kuri G4G, nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba bikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Ikintu ca mbere rero co gukora canke ingene witwara mu gihe umuntu akweretse yuko agusuzugura kandi akweretse yuko agukorera ibintu bituma ugaragara yuko usuzuguritse, gerageza umwereke ko wabimenye, hanyuma niyamara kumenya ko wabimenye umwereke yuko wowe ataco bikubwiye, ataco bigutwaye kandi utanamutinya. Ushike imbere yiwe canke ushike ahari uvuga ati nibo umeze neza, ati ndazi ivyo wavuze canke ndazi ivyo wakoze ariko ntaco bimbwiye, umwereke yuko ushize amanga kandi umubwire ati icawe ico cose wewe nta bubasha ufiseko. Ibi bizotuma uwo muntu abona yuko umuntu ariko arasuzugura canke umuntu ariko aramenyera atari umuntu asanzwe, kandi bizotuma uyu muntu abona yuko atagufatiranye nk'umwana. Ariko ni wagenda ukaca utangura kujugumira ngo uwo ngo aranyica ngo wowe bica bigenda gute, ibi bizotuma yongera abona yuko afise ingufu kuri wowe ku buryo ushaka kugukanga n'ibindi canke gukangisha ibindi bintu, bigatuma naho hantu utazosubira kuhagaruka. Sinzi ko urabona abantu usanga bakorana mu kazi ugasanga umwe arakanga uwundi, mugabo iyo atinyutse kumubwira ijambo canke agatinyuka akamubwira ati jewe bimeze uku n'uku n'uku n'uku, akenshi uzokumva bavuga ngo wa muntu nawe ntasanzwe. Rero icyo nico kintu ca mbere ukwiye gukora, umwereke ko wabimenya, hanyuma umwereke yuko wewe ataco bikubwiye. Ikindi kintu ca kabiri co gukora, gerageza witware nk'umuntu ari matire, umuntu akuze mu mutwe. Gerageza witware nk'umusazi. Umuntu w'umusazi niwe uvuga ibintu ugasanga ntaco bimubwiye. Muri intambara y'amajambo canke muri iyi si, rimwe na rimwe biradusaba ko twitwara nk'impumyi, bikadutama ko twitwara nk'abasazi, nkaho umenga nta kintu na kimwe twumva canke nta kintu na kimwe tubona kugira ngo tubandanye intumbero yacu mu buzima bwacu, kuko ibishaka kudushira hasi canke ibishaka kudukura mu ntumbero yacu aba ari vyinshi. Rero iyo uhaye ikibanza amajambo abantu bavuga canke umuntu ariko arakuvuga, ukaja mu vyo kurira uvuga ngo yamvuze ibi ngo bimeze uko bimeze uko, rimwe na rimwe biratuma uhindura ivyiyumviro, ugasanga focus wari uriko canke iyo ariko uraje canke ikintu wari wifuza gushikako ntugishitseko, bivanye nuko uwo muntu yamaze kukwinjira mu bwonko, amajambo yo yamaze kugukoropa mu mutwe, usigaye wiyumvira ibintu bidatumbereye. Rero ikintu ca kabiri co gukora, gerageza witware nk'umusazi, ubone yuko ubimpumyi, ubone yuko atakintu na kimwe uriko urabona canke atakintu na kimwe uriko urumva.
Ikindi kintu ca gatatu cyo gukora, gerageza ugaragare neza. Aha ndavuga wiyiteho, use neza, ujye uhage, hama wambare neza, wisige, use neza. Swat ugasanga bariko bamuvuga ibintu vyo mu buzima, bariko bamuvuga ngo ntasa neza, ngo ntabegwa iki niki, akaca bituma yumva umenga ntabegwa. Usanga nakwa kundi hora yambara na bwa style bwiwe arabihevye, ngo nubundi ngo abantu bavuga ngo ntaco gicambariye nta kiniki, ugasanga ariko arajuragirika. Ariko mu gihe abantu bariko barakuvuga canke abantu bariko barashaka kugusuzugura, gerageze ubereke yuko ibintu byose biri normal, ahubwo ucurushiriza wambare neza, wisige, ufungure, use neza. Ibi bizotuma bakwibazaho byinshi kandi bizotuma bavuga ati uyu muntu aho tumuvuga atabona ataco gihinduka, ahubwo uko tumuvuga niko atera atagatasa neza. Ni ikigwanisho canke ikigwanisho kimwe ukoresha kwiyama canke mu kwereka yuko amajambo bavuga yuko gusuzugura canke gushira hasi we ataca kubwiye. Ibi bica intege abariko barakuvuga. Ikintu ca kane cyo gukora mu gihe bariko barakuvuga canke mu gihe bariko baragusuzugura bashaka kugushira hasi, gerageza ube busy. Kuvuga ngo gerageza wite ku bintu vyawe, ahubwo focusinge cyane, ukore cyane kurusha mbere nuko wahora ukora, kugira ngo abantu babone yuko ataco bigutwaye. Swate nimba wahora uposta ibintu vy'akazi kawe, biposte ku bwinshi. Nimba wahora ukora ibintu, bikore cyane ku buryo abantu batazoronka umwanya wo kuyumvira bati none umuntu ko tumuvuga gatakinda kimwe arishura. Ntucuja ku marezo social ngo uje ko ushire ko ngo abantu ni babi biki nibiki, habazobona yuko washikiriwe. Ariko mu gihe wewe ubaye focus, yego ibintu wavyumvise, ibyo bakuvuga wavyumvise, abantu babikubwira aho uciye hose babivuga, ariko wewe uri busy. Gerageza kugwana iyo ntambara mu mutima wawe, ariko ntiseruka inyuma, ko niyamara guseruka inyuma bizobereka yuko bwawe nawe udakomeye, bashobora kuvuga n'ikindi kintu cyose, ugasanga ivyo wubatse iminsi myinshi canke izina ryawe rirabaye nabi. Ariko iyo ubaye busy n'akazi kawe ugakora cyane, rimwe inyishu yo kuvugwa cyane no gukora cyane, kugira ngo abakuvuze bazosange barakuvuze ariko nawe uri kuratera imbere. Akenshi uzosanga uko twitwara canke uko tubayeho arivyo bituma abantu batwubaha. Nta muntu n'umwe uzoza gutegeka umubwira ngo nyubaha, ariko uko uzoba witwara n'ibintu uzoba warubatse ku buzima bwawe nibyo bizotuma umuntu akubaha. Hari umufilozofu umwe yigeze kuvuga ngo umuntu afise ubushobozi bwo gukontorora ibimurimo indani, ariko nta bushobozi bwo gukontorora ivyo hanze afise, ahubwo ibiri indani ivyo bishobora guseruka bigatuma akontorora ibiri hanze. Rero nawe ushobora gusubiza ibintu ku murongo bivanye nuko witwaye muri situation kanaka canke mu bihe kanaka, ugasanga abantu bavuze ati uriya muntu nawe yaciye muri ibi bintu, uriya muntu ni intwari, uriya muntu arakomeye, uriya muntu sinzi umutima afise ingene umeze. Akenshi ibyo bizobisanga ku bantu bamaze kubaka amazina, iyo babavuze mu bintu binini, iyo batagiye mu matabi canke batagiye mu bindi, usanga bafise imitima ikomeye, kubera yuko ibihe nk'ibi bibabaho kenshi. Rero nawe ibyo bihuku urabicamwo buri munsi canke urabicamwo aho ubaye, ugerageze witware nk'umuntu umutima ukomeye, kandi ugerageze ibi bintu bizotuma babona yuko nawe utari umuntu usanzwe, utari umuntu wo kuvugiraho amajambo yose bishakiye. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Lloyd Drift kuri Drift. Nkaba ndabashimiye cyane wewe ugejeje ikiganiro ngaha, urakoze cyane. Imana ibahezagire.